bw'uno munsi Flamengo yanganje na equipe yitwa Los Angeles na Esperance de Tunis 3-0 ariko hagati aho ku munsi wa saa 3 Bayern yatsindiwe na equipe yitwa Benfica igitsindo kimwe ku busa ariko n'ubundi abasore mu mugabo witwa Vincent Kompany barenganye muri no Mondial de Club berekereza muri kimwe 18 gishiri cyanyuma nyuma yuko barenganye bafise nabo amanota agera kuri 6 kipe yitwa Bayern yarenganye mu kibanza cya kabiri amatagera kuri 6 nyuma gutsinda na Benfica yarenganye ku mwanya wa mbere amatagera ku ndwi. Bayern demi finale nako huitième de finale baraza guhura na equipe izwi izina rya Flamengo mu gihe Chelsea kina Benfica. Chelsea izoshikina na Benfica bivuze ngo mwiri tsinda rya Chelsea harenganye equipe izwi izina rya Chelsea na equipe yitwa Flamengo na Flamengo ya mbere Chelsea irengana ari ya kabiri mu gihe Bayern bo bajaye na Benfica. Hani kibazo kiraza kivuga giti Bayern yatsinze Boca Juniors irusha igatsinda Auckland City bitsindo 10 igatsindwa na Benfica. Bayern yananiwe kuyobora rino tsinda kuko turavize mu myaka 3 yeze itsinda riri mu Boca Juniors kabamo Auckland City na Benfica. Bayern vyansikiri yobora mu myaka 3 yeze turavize itsinda muri Ligue des Champions mu Barcelona, Bayern Munchen na equipe ya Benfica kongramo ni equipe Shakhtar Donetsk gutyo equipe imwe muri biriya bihugu. Bayern iryo tsinda kariyobora ifise 18 ku 18 ale na tour zose kazikubura mugabo no munsi Bayern inaniwe niburi buri gweza rino tsinda idavise defete. Ibi byageze ko equipe yitwa Benfica kandi umudufashe Benfica c'est pas la meilleure version ya Benfica dufise. Nimba jene nabonye Benfica yaba basore ba Darwin Nunez yari nziza. Benfica yaba basore ba Enzo Fernandez Jeremias bari bafise agasore kitwa nimba narabonye Benfica yaba Joao Felix agasore kitwa Gute kace kagenda muri equipe kwa muri Besiktas agasore kakina hagati mu kibuga ga Portugal. Uno munsi ni dufise Benfica nziza mugabo Benfica yitwa kwibayabaye dufise abatari bake banayibonye buryo umenyereza wa Bruno Lage arumwe mu bamenyereza abatari ko batahura ivyo barimo nawe nyene. Barcelona mu birindu yiramuhindukiza iragira Gute ku kibuga ciwe equipe kamutsinda ifise carton rouge equipe kamugirira amaremontada umwanya ku mwanya. Nimba Benfica yava muri itsinda idatsinzwe yitwa ko esheke yagize gusa rukunganya ibitsindo bibiri ku bindi na Boca Juniors naho nyene bagize comeback. Ubwo Bayern nubwo yatwaye Bundesliga nitwotangura kwiyumvira nubundi kuri kazoza ka Bayern kumenga Bayern yatsinda ariko yabaye equipe isanzwe kuko nabwiye na kimwe je uzombwira Bayern idatsinyitse. Uno munsi twese turi convaincu ko Bayern itsinze Madrid cyangwa igatsinda Barcelona cyangwa igatsinda Man City. Uno munsi wabitomboje gusumba ko umva ngo yarabiteguye igitinyiro cy'umupira w'abadagi bari bafise bice muri equipe ya Bayern Munchen. Uno munsi cyaraheze nanguye kwiyumvira ngo iyi Flamengo yafashe equipe ya Chelsea kayigira comeback mu gice cya kabiri kayitsinda 2-3. Ubwo Bayern na Vincent Kompany barava imbere ya Filipe Luis. Filipe Luis yankorera remplace bakuri match ya Chelsea ndavuga ati kudosha yinziza abasore batatu bagira urwara mu bitsindo bitatu byose equipe ya Flamengo yatsinze equipe ya Chelsea. Sinza kubangarwa kuri match ya Benfica na Chelsea kuko nubwo Chelsea bigenda yikwega igira Gute Chelsea gigasezera Benfica nta nkuri rimwe mugabo nta muntu n'umwe no munsi yabonye Flamengo atari bugira ubwoba ku equipe ishobora kuba nubundi giye gusubira kutwereka ngo iburaya hari equipe ziriko zinyegeza inyuma y'izindi. Vincent Kompany ndamwemera yahinduye profile ya Bayern bicembo bakinyi bagiye baragura uravye nabo yasanze ariko arabagarura urwego abantu barabona Sane yari yaraheze uburyo yagarutse abantu barabona Goretzka yagarutse kugeza agaruka muri equipe nationale kuko bakinyi ikombe ca bura ya Dahari nivo yiwe yarashise abantu barabona uburyo Serge Gnabry agaruka voilà la qualité d'un entraîneur mwiza nugomba kugarura urwego abakinyi mugabo kandi na equipe nkuru nka Bayern tagomba kugaragara mu rendez-vous na equipe nkuru nka Bayern tagomba kubera imfura iyi migwi mito bahuriye mu matsinda agiye atandukanye. Dufata karo Madrid ni yisanga mu itsinda rya ryo ryose mu competition ya 3 atandukanye igasohoka mu matsinda byitwa yuko itayayoboye irizo bari esheke Madrid umenyereza zobagiye
ni nayo pressure tugaruka ko Bayern si Barcelona cyangwa Madrid mugabo Barcelona na Madrid profile bafise muri Espagne niyo Bayern ifise mu Budage wanashima tugarutse mu mupira wa Buraya nivyo Barcelona Madrid umenga bari imbere gato ya Bayern kweri influence y'abafana nibiki mugabo nanu namwe unamuzi je Barcelona bayicaye Bayern to kwicara kipi ifise Ligue des Champions standatu ekipi ifise ikombe bya Bundesliga yaregana njigano yabagize ibyabo ekipi ifashije abakinyi benshi b'Abadagi baseruka muri equipe nationale nkuko abakinyi ba Barcelona benshi baseruka muri equipe nationale ya Espagne ni kiciro tumuno munsi none Bayern yitwa ko irasa nigaruka kuri Vincent Kompany mugabo ito dutera ubwoba bwo kumva ngo iyi equipe no munsi yasanzwe n'imitoyo buri tsinda yahuriyemo na Benfica na Boca Juniors na Auckland City y'abakwafiri fise ubwoba ko umumenyereza Vincent Kompany undi azombwira ngo uri mwiza uri kure impoza ADN yawe mugabo nage na kimwe Bayern zitwa equipe nkuru datsinda equipe nkuru n'ubundi kuko Bayern twamenye abari beri kuri generation zacu twaravye n'aba basore ba General Ben kongeramo aba ba Martinez uyu mu Espanyol uyu mwataka w'abakunda umudagi yitwa Mario Gomez n'abandi bagiye batandukanye si Bayern turiko tubona uno munsi twabonye Bayern ivuga ngo Barcelona ukinya na Thomas Murawe watsinzwe Madrid uje Allianz Arena nuhakura 3 umenye ko uzobukoza akazi kadasanzwe match muri kino gihe ugiye kuraba ama equipe amwe asa nuko yarangiye yasubiye inyuma apana no gusubira inyuma yaraheze kuko no muzi nimba Bayern Dominique nkuko azara kigarutse ko isigaye ifise mu winga nka Nyabri ikagira rero isane uzi ko equipe yatonze umugabo yitwa Arjen Robben igatunga Frank Ribery ifise Philippe Rame ifise Bastian Schweinsteiger ifise nuvuga ngo uno musore w'umunya Espagne hazari yamugarutse ko Martinez Thiago Alcantara ikagira Thiago we no hafi cyane dufata Thiago ko ari hafi kuko Thiago no kumuzo wa Pep Guardiola kandi Thiago wo kumuzo wa Guardiola Thiago abaye mwiza wa grave hamwe equipe zose zihindukiza amaso mugabo bitwa Jurgen Klopp nako Dieter Sansfrika atwara igikombe cha Champions League muri 2020 ahandi Thiago yarimo kinyi mwiza mugabo ugwego gwe ntigwari bwabe nkugo Frika yamuhaye abakinyi batandukanye harimo ba Jerome Boateng ibuka Emmanuel niwe mu bihe vyiwe utusubiza amaso inyuma urabe Bayern Dominique Samigwa na Noah yaheze uburyohe ifise Joshua Kimmich nivyo nta makemwa mugabo cufata niva Joshua Kimmich uyigereranya n'umugabo witwa Emmanuel na Philippe Lam bon ugerageje kuraba abatambutse mbere nimero 2 na 3 Bayern Dominique yarishuwe koronka Kimmich na Davis ntavuye Araba n'umugabo witwa Philippe Lam ni kudoshapa mugabo hagati mu kibuga ufise Jamal Musiala ahantu hakinye Thomas Murakira umusore ahantu hakinye Bastian Schweinsteiger ahantu hakinye n'umusore w'umu Javier Martinez w'umunya Espagne Bayern Dominique equipe yatonze abamenyereza nka Upens equipe yatonze abamenyereza nka Niko Kovac nka ba Afrique unamaze kuvisa Kompany nivyo Kompany naco no mwagiriza mugabo equipe ziragwaye rero no muzi niyo mpamvu ngaruka ngavuga ngo gutsindwa na equipe Benfica do Lisbon nivyo bakinyira ukino rubereye ijisho ariko Jedo na barari bariguye Benfica itsinze Bayern Dominique yuno munsi ni nkuko atabaragiye bariguye Benfica do Lisbon itsinze Madrid canke Barcelona yuno munsi vyari bigoye kumva ko Benfica do Lisbon yohagarana na Real Madrid iko yatakisha Cristiano Ronaldo na Bayern na Benzema vyari bigoye ko kumva Benfica do Lisbon yohagarana na MSN mugabo no munsi ikipe irazubahuka kubera iki projet zose zisa nuko zarangiye ejo gituma Jena naravye sinaravye matches naravye ma highlight ingene bitsindo vyagiye bagiye barakina na igitsindo cyo musore twa Shedrap umwe mu basore nemeza ko bazi umupira cyane akazi gakomeye kariko karatangwa na Angel Di Maria ukaraba Bayern Dominique uri kugogwa na Angel Di Maria bucangenda hana umupira waraheze tout simplement sino Vincent Kompany no munsi yagitwara yakibura kwa Bayern Dominique bamugirira icizere musaza yaruga ni rero Bayern ikaba yarenganye kumana equipe yitwa Benfica ariko kandi Chelsea nayo yarenganye vuye abasore benzo Maresca bavuye Gute zuba nyuma yuko bari batsinzwe urukino rwabo rwa kabiri ico basabwa mu rukino rugira kabiri kwa gutsinda equipe yitwa Esperance de Tunis kandi babikoze neza cyane batsinda equipe yitwa Esperance de Tunis bitsindo naraye mbonye abagabo babiri bemegwa n'umugabo witwa Hazard nimba hari umugabo wa mbere atagira amanyanga mu mutwi we
n'umugabo witwa Kieran Drews Barihari. Drews Barihari ni Mendy wa Real Madrid. Drews Barihari ndi yaguye ko ndamwemera. Drews Barihari ni Mendy wa Real Madrid. Barozos umuwinga Barozos akinagarukana inyuma. Drews Barihari arasanzwe kubeshe Agaca naharira ko atemera Madueke ngo Madueke ndamwemera kuko nise Madueke n'umwemera. Madueke erega Landry uvuze kutemera umukinyi ni paraporo yande. Paraporo y'abandi basangiye. None Madueke dufata karero kuva muri saison iheze. Kuva igihe yaronka umwanya kugeza muri kano kanya turimo. Yakonvense kujya mwana yarawumerita. Yawugwaniye nande. None umwanya yawukorokeyemo. None Chelsea yo kwa Padjo. Palmer ntiri nimero 10 ku ruhande rw'iburyo gwakira ko Palmer Madueke yicaye muri saison mu mpera z'iyo saison ya Padjo tubona batangura kwempoza ko Madueke yokina nono Palmer agaruka hagati duca dutangura saison ya Maresca Madueke akina ku ruhande rw'iburyo umusore azwi ku izina rya Cole Palmer hagati mu kibuga ku nimero 10 Pedro Neto niwe yarakiza uvuze Pedro Neto bagwanira umwanya na Madueke Pedro Neto ashobora kwiyempoza nk'umu grand joueur mugabo Neto yarakiri mushasha erega Neto yasanze Madueke ari ibikorwa yakoze byo tumujya mwanya uronka reka roba ugwanire hama Neto utwaye naho Madueke agumana no munsi equipe ivuye mu gihugu ca nako umukinyi avuye mu gihugu ca Pays muri PSV Eindhoven nka Madueke n'umukinyi mushasha avuye muri Wolverhampton Wanderers mu gihugu c'Ubwongereza imaze mu imyaka n'imyaniko uzumbarire ngo Madueke ngo Neto ngo yasanze Madueke ngo Neto ngo azari mushasha muri Chelsea de Bruce gusumba ko Madueke avuye mu gihugu ca Pays hamaze umwaka umwe nihe vyanditse ko umuntu avuye muri championnat natabigangange uno musi Robin van Persie wambwira bataka batanu we wabonye n'umusha bafise amahirwe make aho nyene rero namwe bifise amahirwe make ahubwo bakinyi beza uno musi tugiye gusubira muri equipe zone ninaco gituma uno munsi iminsi mike Neto muri Chelsea twese twarabonye yuko Madueke nta mwanya afise rero mwijoro ryakeye yafashe azana umugabo yitwa akagasore ka Maro Gusto kuri gatatu imbere yiwe ku 11 hatereka umugabo yitwa Noni Madueke uruhande rw'ububamfu match yarinze ta vibration match nabo niyamunaniye none match kunaniye kubera iki match yananiye Madueke igatora nkuko Madueke nitumufise muri equipe nationale yabakuze none bamuhamagaye kubera iki hari performance kanaka yeruka kugira uno musi ndemeza ko yoshikigwa habaye nationale Madueke bagwanye na Pedro Neto Neto yo utwara mugabo mbere yuko Pedro Neto tumuvuga yabaye umukinyi mwiza kwa Chelsea hari bikorwa Madueke yari yakoze byatumye no muri equipe nationale jewe nemeze ngo umugabo yitwa wanashaka utwara umugabo kandi jewe Maresca maze kubona ko numwe mu profile ya Neto hari kuntu usanga umukinyi aryohera amaso mu mingiriza ako kantu hari umukinyi wo mu mwana wa kocha Pedro Neto niko bimeze Pedro Neto hari umwanya wo kugurana na Madueke ahora mu kibuga mugabo no muzi ugiye kuraba erega match yo mwijoro rya kera Neto yo utwara umusore yitwa Kieran Drews Barihari yakimye Madueke no gukina n'ikindi okay reka dufata kandi karorero Nicolas Jackson wo muri saison yiwe ya mbere kwa Padjo agwanira umwanya na Christopher Nkuku ibereye mu mvune Nkuku yagarutse twese tubona ngo Nkuku nagarutse tuzi Nkuku nk'umukinyi mwiza paraporo ya Jackson nitwobagiriranye mugabo dushize hajya ati rero nimukina bivaye n'ibikorwa bamaze gutanga umugabo yitwa Christopher Nkuku yasabwa gukora cyane kugira ngo azoronke ikibanza cyatwawe nande na Nicolas Jackson kandi uno mudu ufata karuri Liam Delap niyaje erega Liam Delap agomba kine kwera Jackson yarafise carton rouge sivyo ariko kandi Jackson ari dogebo Jackson ari dogebo bivuze ngo uno mwana yitwa Liam Delap nawe arafise gukora atwereke ngo Chelsea yidoze kitunze umwataka w'umuswa nka Jackson nka Nicolas Jackson ngo mandabereke ko naje mugabo natavyerekana je préfère Chelsea tunga umuswa nka Nicolas Jackson afise partnership nziza hagati we na Cole Palmer gusumba gutunga undi muswa yoba yitwa mushasha ariko ndakubarire nabonye squad ya equipe ya Chelsea de Blues niyumvira kuri niveau y'umukoca numva ndababaye kuko nimbuno muzi byo wonsigurira kuri umumenyereza mwiza vyananiye kubaka diwa defensive y'umugabo yitwa Tosuna Darabio na Livecontroller nturi umumenyereza bavuye muri Sporting uno muzi yavuye muri Leicester umumenyereza yaduganye na Leicester yaduganye na Leicester yahoze ari umumenyereza agira kabiri kuri Pep avayo acafata Leicester mucaca ayidugije none yaceza umugabo yitwa Kieran Drews Barihari baduganye amakura muri Leicester mu Chelsea de Blues nimba uno muzi ufise umwana yitwa Andrea Santos hari moye nyinshi zo kubona Chelsea nziza kina double Kazere Andrea Santos na Caicedo Fernandez akine 10 shira umugabo yitwa Cole Palmer ku ruhande rw'iburyo atakishije uyu mwana yitwa Liam Delap
ekipe iteye ubwoba umaze kuronka nk'umugabo yitwa Jamie Benoit Kitenso ekipe zo wazigowe mugabo no munsi umumenyereza wa Chelsea nabonye umwana afise oya nta muntu numwe nabonye umwana afise tara yitwa Chimponga ariko mfisa amakenga menshi yuko Chimponga kugira zo nta muntu numwe atogiriye amakenga kuri niveau y'umumenyereza yitwa Enzo Maresca kuko ekipe ya Chelsea no musine ekipe ifite moyenne d'âge ni buri myaka 23-24 n'abakeneye bakiri bato kandi bari talented bafise impano profil Europe uno musi iyi ekipe itunza abakinyi peut-être bashobora kuba ari ku rwego rw'abakinyi ba Paris Saint-Germain ubona shima bo barabasumba kuko je na kimwe wambwira ngo John Neves na Vitinha na Fabian batanze ibirengeye ibyo Parma na Caicedo na Enzo botanga ushobora kumbwira ngo Marquinhos afite experience mugabo ntaco William Padjo je uno musi mbona wavuga ngo atanga d'exceptionnel Corwin kandi no musi baragize yesheke nivyo hari duo defensive bashatse kubaka hagati ya Fofana na Livecontroller mugabo Fofana byaranze avunika kenshi sinzi kurabona kantu haza equipe mugabo base no musi wo officier James atavunitse ugaca bisanga ufise mu backup we yitwa Marogusto kwa Paris Saint-Germain bafise Hakimi gusa kandi Hakimi nta niveau ya James afise yo bose bakomeye ikibazo cha Chelsea yagize yibagiye profile yayo ya Chelsea yibagira yuko yamaze gutunga abana bamaze gushininga ikigenda irondera umumenyereza kiri muto kuko ntushobora kunsigurira we nka Chelsea wewe ekipe washoye kuzana abakinyi batandukanye bo mu bwoko butandukanye uguze abakinyi kugeza kuri uno mwanya ni wewe ekipe ya mbere ugushoye kugura abakinyi benshi kandi bari ku rwego rwo hejuru uci ugenda kuzana umumenyereza avuye mu cicaro ca kabiri kandi utabuza amafaranga yo guhemba umukoci mukuru twakunze kuvuga ku kijanye na niveau y'umupresident wa ekipe ya Chelsea umugabo witwa Todi Boyle uyu mushasha yaje gusubira Roman Abramovich wa mu Ukraine umurishiye no kuvuga ngo uno muzi ugiye kuraba kwa Paris Saint-Germain hari umukinyi w'igihangange yitwa Vitinha mugo Vitinha yabaye igihangange ryari yabaye igihangange kubera iki Vitinha umupira murimo ni mukeyi ku mupira Enzo Fernandez akina mugabo iyo mukinyi ari muri ekipe imuhereza uwo mwanya ikamuhereza umumenyereza mwiza bakabakoresha ibintu biri collectif bakabinywanamwo tubona mediane nziza mugabo no munsi ekipe yatunga Caicedo igatunga Palmer na Enzo Fernandez niyo ekipe ishobora kuba bifise mediane ya mbere ku isi mu gihe bifise umumenyereza nivyo kuri Chelsea rero nayo yageze muri kimwe ca 18 gishira icanyuma uyu munsi mu kanya gato mbere urukino ruza no kubarwira rutangwa mu kanya gato ekipe yitwa Dortmund bari mu kibuga mu kanya gato cyane ekipe yitwa Mamelodi Sundowns iri kumwe na Fluminense saa 3 Dortmund iri kumwe na Orsan HDFC aho Dortmund iri muri WTM Orsan HDFC navuze match yao na Mamelodi Sundowns ndavuga ati sinzogaruka kuvuga match yao nta kintu equipe ibintu Oya singa Esperance do Tunis imbere ya Chelsea ewe Chelsea ari equipe uvuga match ukicuza ati none navuye mu iranje ukora Chelsea mukinyi mukuru bakinishije yari Enzo Fernandez na nkuku si mukuru kuko muri equipe itangura nkuku ntarimo nkunda Inter nk'ubu wambwira ati vyuka mu cyago cyo kuvuga match ya Inter na Liverpool singeza nakimwe kunyereka imbere Liverpool nirengana ariko equipe irikira baze gukina iminota 90 Esperance do Tunis ukamara iminota 90 ariko igitsina rakomeye Dortmund na Martani Fluminense ane Fluminense ni mbere motane ibitsindo bibiri Pese Dortmund ni tsinda Dortmund yane Fluminense ni tsinda ega Mamelodi irasigaye Mamelodi 3 sauf exploit none Mamelodi tsinda Fluminense izi kubera iki atatu bayakuye equipe ya Mamelodi bayakuye kuri Ulsan match ya mbere Fluminense na Borussia Dortmund match yareze bakubita ikimenyetso bavuga ati mane mu ijuru turokoye Poja abasore banya Brazil sinzi ibintu mamo Brazil kumenya Afrika baraye bandeze match nire Fluminense nirengana match nire Fluminense Mamelodi sabwa gutsinda match Mamelodi sabwa gutsinda Fluminense utumye Mamelodi gutsinda Fluminense birashoboka ni baduserukira mu mugabane wa Afrika ariko Simba turatazo Simba zagi izagi nyene ali yagiye Esperance ni yagiye mana we Mamelodi nigiye ugenda Widade ni yagiye kakaririmbo ngo mana we Mamelodi ni sigaye no jewe ndabivuze bijya kuvuga ngo sakwa nkakuraga ibyamunani uraciye uragiye Mamelodi sinda itumye gutsinda Fluminense ni isinda ndemera mwabyo kuvuga ngo ndayitumye gutsinda Fluminense Mamelodi gutsinda equipe zo muri Brazil ziteye ubwoba ari kare Fluminense sohora abakinyi ba Vinicius Junior uratsinda Fluminense mugiye yo na match nire irokora
muvenga Jorginho yasubiye hamwe Fluminense yotsindwa na Mamelodi Sundowns tubiriki muvenga hamwe nta kintu turi bwemera we nawe kuko Mamelodi niraserukira umugabane wa Afurika uratanga iki oya James navyemera rero siko jene Jewe ko na Mamelodi Jena- ishobora gutsinda erega nitwanze Mamelodi nitsinda ndavyemera mugabo busino ituma gutsinda okay Mike Kuri wowe wemera Mamelodi. ko ishobora gutsinda cyangwa igatsindwa sivyo Hazard Yeah. Mike wemera ko Mamelodi ishobora gutsinda cyangwa igatsindwa ni giki wemera ku bice byinshi urimo kumbaza ibintu bitanu yebo ekipe n'ubunyene uno munsi wicaritse umuntu ukamusigurira ingene Mamelodi igira itsinde Fluminense ayo manote Match ni ayo amaze- manote match ni amaze kubitangura nese umupira match yatanguye batakije Ikram Reyners Mateos na Lucas Ribeiro ku mpande Zwane Mokwena na Alende hagati mu kibuga Kipido Kekena mutima wa defense Divine Runga ku nimero 3 uitwa Mdau ku nimero 2 Mwigori Williams nkuko biri ekipe ya Fluminense yizaniye abitwa Martinelli yizaniye abitwa ba Heracles yizaniye Nonato yizaniye abitwa ba René aba Freites aba Ignacio abitwa ba Samuel Xavier yizaniye Germano Cano ina John Arias yizaniye n'uwitwa Canobio nta numwe nzi John Arias umusore w'umunyakolombia mwataka wako yatakira equipe nationale Dortmund ni itsinda nako Mamelodi ni itsinda ndabisubiyemo ndemera kuko JCC none rapinga ibyabaye mugabo nisanga ta statistique na zimwe zotuma ndababwira ati genda mutsinde equipe ya Fluminense nimba Levante yotsinda Barcelona ni nkuko Mamelodi yotsinda Fluminense amazi meza cyane wavi aboneka ku rugero rwa litiro imwe n'inusu akaboneka ku rugero rwa litiro 5 akaboneka no ku rugero rwa litiro 20 amazi meza